Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro ikaze nigwanyu makuru muri rurimi rw'ikirundi twabatokanirije nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira mu gisagara ca Bujumbura harangwa ubukene bw'amakara aho televiziyo Isanganiro yashitse muri quartier ya kane mu Ngagara Hana hamwe hariyo amakara abayaze na televiziyo Isanganiro bavuga ko ivyo byoba biva ku bukene bw'igitoro. Ikigo gicungera ubuziranenge BBN ngo nta ruhusha certification ruraronka kugira ivyo gwemejwe bishobore guja hanze y'igihugu naho biruko umushikiranganje w'ubudandaji ngo bariko bakora ibishoboka byose kugira ugo ruhusha ruboneke ni mu gihe yari umutumire mu nama nshingamateka kuri uno munsi sangwa ikaze mwidonido ryana yandi mu kanyisasi Bayo ikigo BBN kijejwe gukurikirana ubuziranenge bw'ibifungurwa ngo ntigikwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo ibihingurwa mu Burundi vyemejwe n'ico kigo bishobore kwemegwa ku masoko mu karere na mpuzamakungu bamwe mu bashinga amateka bakaba bashikirije amakenga bafise ku vyimburwa mu Burundi bizohayanishwa mu masoko mpuzamakungu umushikiranganje w'ubudandaji yari umutumire mu nama nshinga amateka kuri uyu wa mbere akaba yamenyesheje ko bariko bakora ibishoboka byose kugira ngo ugo ruhusha certification kugwego mpuzamakungu ruboneke ni nkuru yarijya gahimbare Umushinga amateka agatogwasa yashikirije amakenga y'ingene ikigo BBN gikora afatiye ku kuntu ico kigo cugara inganda zimwe ariko inyuma y'imisi mike gusa izo nganda zikaba zisubiye kugurura aha akibaza ubuhinga ico kigo gikoresha mu kwemeza ko ibihingurwa mu Burundi bikwije ibisabwa n'amategeko umushinga amateka Jean Claude nimubona nawe yashikirije amakenga kubijanye n'ibidandazwa byo mu Burundi vyitirirwa ibindi bihugu uyo mushinga amateka atanga karoro nko kucamwa civoka gishobwa ku bwinshi ariko mu gihe kigeze mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda na Tanzania ico camwa gica cemezwa n'ivyo bihugu ko ariho cavuye gutyo kikitirirwa ivyo bihugu kuko bifise ico bita certification muri migwi gifaransa yemewe ku rwego mpuzamakungu aho umushinga amateka akerekana gahombo Burundi bugira no mu kubura amahera y'agaciro uyu mushinga amateka akabandanya yibaza ryari kigo BBN co mu Burundi kizoronka ubwo burenganzira bwo kwemeza ivyimbuwe mu Burundi bishogwa hanze narijya abarundi bijukiye kurima no korora kugira ngo bashobore kuganirwa ku masoko mpuzamakungu umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere umwe mu bashikiranganje batatu bari batumiwe uburimyi n'uwamagara y'abantu akaba yamenyesheje ko ubushikiranganje ajejwe buriko burakora ibishoboka byose nko kurondera abakozi bafise ubwo bumenyi guhindura aho ico kigo gikorera kurondera ibikoresho vyabigenewe kandi ko ariko bifashwamwo n'umugwi w'abahinga wavuye mu bindi bihugu ikigo Abrema kijeje kugenzura imiti Abrevepa kijejwe kuraba imiti y'ibitungwa hamwe n'ikigo BBN bisabwa gukorera hamwe kugira ngo ifashanye kugenzura ubuziranenge ibyo byose go bikazogenzurwa n'ikigo cy'igihugu ANAMSA Ano makuru arabandanya ugutanga akazi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu birateba cane kandi ari gisata gikeneye abakozi nkuko sentare yubahiriza amatungo ya leta yabisanze hashikirizwa umwihwezo w'abashinga amateka kuri ico cegeranyo ku munsi wa gatanu kuri ivyo Daniel Gelaz Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka abona ko biteba kubera bamwe mu babishinzwe barondera inyungu zabo nako nayo umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Ridwine Baradahana ati bigiye kuronkegwa umuti n'Imireille Kanyange
Ikiringo kiri hagati y'ukwemeza amafaranga leta ikoresha ku mwaka no gutanga akazi muri ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu ngo kiri hagati y'amezi 6 na 9 kuva muri 2019 nkuko sentare yubahiriza amatungo ya leta yabisanze. Aha abashinga amateka bakerekana amakenga bafise. Ikibazo ku bwanje numva ko kinteye umwitwarariko cyane. Ni kibazo kijanye no guhakaza abakozi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaruho nyanganda sida. Leta iba yagize inguvu zo kuvuga iti amagara y'abantu ni ikintu gikomeye, bobo turabareka bagume batanga akazi. Mugabo tugasanga ugucererwa kw'amezi 7. Aha ni bimwe bavuga muri moyenne. Murumva ko umwaka w'amahera ubuheze akazi katatanzwe mu mavuriro abakozi barakenewe. Aho hanze hari habaheza amashuri bakeneye akazi kuko baratwitura, tukibaza tuti none nk'indongozi ku rwego rw'ubushikiranganje ibi ntimwumva ko biteye umwitwarariko ukomeye? Je rero nako ndabona kumenga iperiode ni nini yuko bagukurikirana au niveau ya commission bakaraba yuko hatariho lenteur yoba ihari canke ntiyabariho ivyo yabikenewe kugira komisiyo gukora neza bikaboneka. Ayo makenga ni nayo urongoye inama nshinga amateka Daniel Geraze Ndabira bafise akabona ko uko guteba gutanga akazi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu biva ku nyungu ababa bagize imigwi barondera. Iyo mumaze kuvuga ibintu do recruitment canke ibintu by'amasoko mukavuga marché public munaca yumva ibirimo vyose. No muri leta muri rusangi amadosiye ateba kubera iki? Ateba kubera ko abiga amadosiye hari ibyo biga officiel n'ibindi officieux. Ibyo officieux nivyo bituma amadosiye ateba. Kuraba jewe ati jewe inyungu nkuramo ni yihe? Cyo nico kibazo. Kuri uwo mwitwarariko Dr. Halidwine Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu aremeza ko haragahaze mu gutanga akazi ariko ngo bigiye gukosorwa. Ego ikinyi na twebwe turabona ko kitaduhesha iteka, turashaka ko hari ikintu cokorwa kugira ngo recruitment z'abakozi zizoze zirabera rimwe mu kwezi kw'indwi igihe bemeje amafaranga. Ico cegeranyo ca sentare yubahiriza amatungo ya leta cerekanye kandi ko muri iyo myaka 4 kuva muri 2019 ibitaro vyari kubakwa nk'ivy'inyabikere Busone na Vumbi biri ku rugero rwo munsi ya 45 kwijana. Mireille Kanyange tugushimire kuri iyo nkuru yawe. Ibice 91 by'ibidandazwa bikoreshwa mu muryango w'ibihugu bigize isoko rusange rya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko komeza biva hanze y'uwo muryango. Ivyo ni vyashikirijwe kuri uyu wa mbere mu ruganda rwabereye i Bujumbura rwahuza ibihugu bigize uwo muryango, aho vyariko vyigira hamwe icokogwa kugira uguhanahana ibidandazwa vyiyongere mu bihugu vyakomeza. Ku bwa Denis Shimirimana umunyamabanga mukuru w'urunani rw'amashira hamwe y'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi CCFP abona ko impinga ikiri ndende mu gihe acibonekeza ikibazo c'inyubako n'amabarabara. N'itegeko ryo kuba office visa kugira winjire muri bimwe muri ivyo bihugu bigize uwo muryango. Ivyo duhanahana hagati y'ibi bihugu n'8 n'ibice 5 kwijana. Nukuvuga ko 91 kwijana by'urudandazwa dukora biva inyuma y'iryo shirame ryakomeza. Murumva rero ko tukiri kure nk'ukwezi, nivyo mbere bituma Afrika canke ibihugu bigize komeza bidashobora gutera imbere kuko amafaranga yacu tuyashorera ibindi bihugu. Hariho n'izindi ngorane nka Kongo turi kuba muri komesa muga ntabarabara ivy'Ubujumbura rije Lubumbashi ririho, ntabarabara ivy'Ubujumbura rije Kisangane ririho, ntabarabara ivy'Ubujumbura rija Kinshasa ririho. Kuvy'indege, indege usanga kuja muri Afrika arivyo bizimvye kuva ku ndege kujanya Iburaya. Muri ibi bihugu vy'akarere ka EAC nta viza iriho, ariko ngubu kugira umurundi ave ngaha aje Rusaka muri Zambia
ni intambara no kuronka viza. Ivyo vyose biri mu bintu mu ntambamye mu nziteze bituma urwo rudandazo rudatera imbere. Kunguko kambere no kumenya ibintu ibindi bihugu vyoba bikeneye tugasanga twebwe natwe ngaha turabifise. Erega nahara gahugu gato ibi vyose twama dushora ikawa ugasanga mbere hariho n'abazungu batuzimvye. Hari n'igihe twosanga umunyamisiri canke umunyatuniziya yashimye yakawa yiwacu ngaha ugasanga mbere yaduhaye n'amafaranga menshi gusumba igihugu ibindi bihugu vyaduha. N'icayi nuko nyene hazoshikaho hageraho n'abantu dushobora no kureka umukozi wo ngaha akaja gukora handi. Mu Burundi ibijanye no gukinga hamwe no gutegekeraniriza kazoza abakozi abatari bake ntibabizi uko bitunganijwe kandi ntibihabwa ikibanza kibereye. Byavuzwe na Emmanuel Miburo umuyobozi mukuru w'ishirahamwe INSS kuri uyu wa mbere hatunganywa inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abacamanza n'abashingwamanza mu bijanye no gutegekaniriza kazoza kuko iyo hari ikibazo cadutse abanywanyi bitura ubutungane. N'inkuru ya Jean-Marie Mayonga. Inyigisho ku bakorera mu gisata c'ubutungane ngo zatunganijwe mu ntumbero yo kongereza ubumenyi abacamanza mu gisata co gutekaniriza kazoza abakozi kuko kuvyagaragaye ko hariho imanza zaciwe basanzemwe gahaze. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubutungane yuguruje icese izo nyigisho Posien Hatungimana yavuze ko inyuma y'imyaka 61 shirahamwe INSS rikora basanze n'abakozi ubwabo batazi ivyo gutekaniriza kazoza hatibagiwe abacamanza. Irihugurwa rero rije mu gihe gikwiye kuko turavye nyuma y'imyaka 61 ishirahamwe INSS ritanguye gukora ibyo gutekaniriza kazoza abakozi dusanga bitazwi n'abakozi ubwabo. Abarundi benshi mbere n'igisata c'ubucamanza kidasigaye inyuma. Mu bisanzwe amategeko ajanye n'ibisata byo gutekaniriza kazoza abakozi n'ingene bitunganijwe bitegerezwa kumenyekanishwa ku bantu bose no ku bacamanza na cyane cyane kuri abo bahagarariye ubutungane ku izina ry'abarundi. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe INSS Emmanuel Miburo yashikirije ko kwigisha ivyo gukinga no gutekanya kazoza ku bakozi basanze abacamanza bikenewe ko bakarizwa ubwenge bagahabwa ubumenyi kuko mu gihe abanywanyi ba INSS badatunganijwe neza bitora mu masentare ari yomvo yo gutanga ubumenyi kw'abo bacamanza. Mu bijanye no gukinga no gutekanya kazoza hanyuma ku bijanye n'abacamanza bobo nabone uko murazi akazi k'ubutungane iyo abo dukorera batanezerewe nuko twabatunganirije murazi ko baca bitura amasentare navuze rero niyo dukorana niyo ajejwe amatati aba avuye muri ivyo bijanye no gukingira no gutekaniza akazoza abakozi. Twasanze rero nabo bari mu bandi hari ivyo batazi iyo turiko turakorana turabibona kandi abone nyene baravyifuje baranabisaba yuko twotunganya inyigisho kugira tuvugane kubijanye na cane n'amategeko y'igihugu ajanye no gukinga no gutekanyiza akazoza abakozi. Izo nyigisho zikaba zatumiwemwo abacamanza n'abashingwamanza bavuye mu masentare atandukanye bagira kuri 76 bakaba bavuye mu masentare atandukanye. Jean-Marie Mayonga turagushimiye kuri iyo nkuru yawe. Inkuru ya nyuma igiza no makuru muri migwi Kirundi haribonekeza ubukene bw'amakara mu makartier atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi nkaho television Isanganiro yaciye muri quartier ya Kane mu Ngagara nta makara yarahari. Mwimvo ngo akaba ari kena ry'igitoro rituma amakara abura ingena shika canke akaza ari make. Abayakoresha basaba ko leta yofata mu minwe ico kibazo. Ni nkuru ya Honera Muco.
nk'ubu turashobora kuyarondera tukayabura, nk'ubu mvuye ngaha muri quartier 4 nshobora kugenda muri 5 nkayabura, ugasanga nshitse no mu ubwo bukene bw'amakara bwibonekeza mu bice bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura ngo bumaze amezi abiri nko muri quartier ya 4 hafi ya zone Ngagara kukabarabara bita Mputa ku ruhande rugurishirizwamo amakara hari hera abarondera amakara baguma baza barondera ariko bagenda ataco baronse. Nduwimana Ernest agurishiriza amakara muri ico kibanza amwisha ko amakara yari afise yaheze isaha 2 z'agatondo zo kuri no wa mbere kubera ubukene bw'igitoro. Amakara ruguru araboneka mugagaca burukuntu ashikini uco usanga nk'ubu haje nk'ikamyo imwe hari urose dukenyi acasiga agafuko kamwe bubiri kugira asabikanya abantu baba bahari. Amakara urabona haragaragara cengaha abahuzuye hari nka senkanti taranti kahombo kahaba ikibanza tukiriha amafaranga rero tukaba tutariko turakora. Nakarutimana Emerina Lise n'umukenyezi aba muri ako gace avuga ko iryo kena ry'amakara rituma niyo baronse baronka make cyane bagereranije nayo bahora baronka. Tumaze amezi abiri duhiga amakara tuyabura uguza igihumbi, kare twahora duhisha ibiharage ugahisha n'umuceri, ariko ubu no kuvuga yuko ushobora guteka n'ibiharage ntibishe, kugira ibiharage bishe ugura ya 2 naho nyene nta kindi kintu uteka bica bisaba kugira uteke n'umuceri abana bashobora kurya ucugura ya 3. Arashobora umwana kuja kwishuri agashika adafungura kubera ikibazo c'amakara. Dusaba banyakubahwa badushikira imbere badufashe kugira ngo iboneka ry'igitoro rishobore kuboneka kugira dushobore kuguronka amakara byoroshe. Ahandi radio televiziyo Isanganiro yishikiye ni muri quartier ya 5 muri yo zone nyene ya Ngagara hafi ya poste aho amakara yarahari ariko abariko barayagura bakidoga ko nubwo bayaronse bariko baronka make cyane kandi bayaronka barushe kuko barinze ko yarondera hatandukanye. Nino kuri yo nkuru Ornella Muco dusozereye ano makuru muri migwi Kirundi dushimire mwebwe mwese mwaya kurikiye naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.